Mu rugendo bakoze kuri uno wa kane abaserukira ihinguriro ry'ifumbire Fomi baruhereye ku murima w'umuceri w'akarorero wo kurwiza imbuto uri aho bita Kigwati ya kabiri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Hakaba rero ari mu gihe uwo murima bari batanguye kuwusarura kandi wabayeho kubw'ihinguriro Fomi. Mu ijambo ryiwe umuyobozi w'indimo w'ihinguriro Fomi Kanyegeri Kasye avuga ko ihinguriro Fomi gitayeho uwo muceri kugira bereke akarorero abarimyi bakoresheje neza ingero zose zishoboka n'impanuro z'abafundi b'indimo atakibuza umwimbu uboneka, bakaba kandi bashatse gusahiriza leta mu kugwiza imbuto z'akarorero. Ni imbuto zavuye muri izabu kandi zo ku rwego rwo hejuru twita prebase muri rw'igifaransa. Twebwe rero izi mbuto mwabonye twimbuye ziri ku rugero rw'amabazi kandi twagize ku miceri novuga y'ubwoko butanu. Hariho mugwiza, hariho musaruro, hariho gwiza umwimbu, hariho rutete, hariho igice twakoresheje engrais ya kera n'ikindi gice twakoresheje engrais ya Fomi. Kwari kugira twereka abantu abarimyi cyane amakoperative ari hafi yaho turimira ndetse n'abandi bagiye baraza ngaha nabo mwabonye twatumiye no munsi kugira ngo babone yuko engrais ya Fomi abavuga yuko itameresha, abavuga yuko ikoresheje utaronka umwimbu mwiza uhagije, kwa ahubwo bateza kuba bayikoresha nabi. Ko engrais ya Fomi ikoresheje neza yimbuka kandi ituma uronka umwimbu mwiza ungana cyangwa ugasumba ukoresheje igihe ya kera. Hambavu yuko itako kandi ikagarukana akanovera mwisi. Naho ukoresha iyo engrais ukayikosha neza, ugakoresha n'imbuto nziza. Udakurikiranye umurima wawe, mwabibonye iruhande yatwa hariho uwo vyashikiye. Udakurikiranye umurima wawe ngo ukirikana neza ugitera, ukawubagara, ugwaye ukawupompa. Hanyuma ukeneye amazi ugashira amazi, ukawukikirana buri mwanya gushobora kugufana, utanawubagaye ivyatsi biragutwara, ugwaye ingwara iragutwara, utawubaye hafi. Ivyo byose rero ni vyatumye tuza ngaha kugira ngo abo bose baje kudufata mu mugongo gushwabura gusoroma umuceri, bateko babibonere, bateko badufashe no kuvuga imbuto nziza aho bazibonye, bateko barahure n'ubuhinga bukoresha kugira ngo umuceri utoke bakoresheje neza zangero ubushakashatsi bwashiraho. Musitanteri wa komine Mutimbuzi Butoyi Simewo yari yahishikiye arashimishwa nuko Fomi iriko irakora mu kwereka abarimyi akarorero keza, agatera ivyatsi abantu bavuga ko ifumbire ya Fomi yoba idatanga umwimbo kuko bigaragara ko uwubahirije impanuro z'abafundi b'indimo atakibuza yimbura. Kamonteye abene gihugu nuko ibyo vyavugwa biragaragara neza ko ari insaku, kuko hano muri ano matongo hararimwe igito kimwe kikarimwamwo umuceri bakoresheje ifumbire ya Fomi, ikindi gito kiri ku ruhande kikarimwamwo hakoreshejwe ifumbire imvamakungu. Rero turabona yuko umuceri warimwe ku ifumbire hakoresheje ifumbire ya Fomi yonyene, umuceri umeze neza cyane. Si ibyo gusa, inyuma yaho abaserukira ihinguriro Fomi baragendeye n'imirima y'imiceri ya koperative Korebu iri ku mutumba Bugoma zone Marambya yo muri komine Mutimbuzi. Naho nyene hakaba harimwo umuceri w'akarorero Fomi yakurikiranye. Uwurongoye iyo koperative Hatungimana Rodrigue yemeza ko umwimbu uzoba mwiza kubw'ifumbire ya Fomi ikoresheje na cyane ku hectare imwe mu mahegitari sanzwe dukoreramwo ko twe dukora ku mahegitari 148, ariko twarafashe hectare imwe tuyikoreramo mu fumbire ya Fomi kugira ngo turabe ererema ko vy'ukuri iyo fumbire ya Fomi ifise akamaro mu mirima. Twasanze rero vy'ukuri ari fumbire nziza mu gihe ufumbeye ifumbire ikwiye ugakurikiza amategeko uba ukurikije batanze y'indimo kugira ngo ugafumbira ku gihe. Ni nziza cyane kuko ituma isi igarukana akanovera.
nayo bashitse muri koperative murimyi ijambo iri muri komine Gihanga muri village ya gatatu kuvwimana Elvis ayirongoye nawe nyene aremeza ko ikoreshwa neza ry'ifumbire ya Fomi rituma umwimbu w'umuceri uboneka agasaba ariko abarongoye Fomi kwigisha abarimyi ico tuma boronka umwimbu mwinshi nkuko babigenje. Ifumbire ya Fomi imbuto zayo mu mbuto z'umuceri zarujuje neza kandi zisa neza kandi n'amababi nta nakimwe afise nta ngorane nimwe ifise ariko umuceri twashize mu ijya fumbire yera cyane nukuri ubiravye birafise itondekano rinini cyane. Fomi nuko yo shishikara idufata mu mugongo habeho ukwigisha habeho nimba baduhaye ahantu two dukorera uwo mugambi wo gufumbeza ifumbire ya Fomi bahashire icapa bakaduha imirima ibiri ibangikanije hamwe ifumbire ya Fomi ahandi ifumbire ya kera aho umunyagihugu arenganyeho azobonaho ikintu twe turakorera acabonaho n'ifumbire yogura niyatogura. Ku ruhande rw'ihinguriro Fomi umuyobozi w'indimo Kanyegerikasiye ahishura ko ubuhinga bakoresheje n'abarimyi buzobashikira.